Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Aya majambo nayavuye ibwina kandi harushe pe. Oya. Umenyesha hari gahe rusangi n'abajene bake bataciwe ko n'ingaruka z'ivyabaye muri kahise. Ukuri kose. Uya mu bisanzwe ivya kahise. Gipina vya jamu. Yabirengeye kuva kera. Bisigaye iwanyu. Iwanyu vrem. Oh, urazi ikintu kimwe cyo nokubwira. Naje nahora mvuga nkuko kwawe sha. Vyahavuye bigenda gute? Ha, toto. Ntejyambere ndagutanze gushika ku kazi kabisa. Apara muvuye kuri affaire kazi. Atebejwe n'ikimbwa. Sigahombo. Ivanje n'amahanga kweli. So pesi byabutse. Ashani we yanshiriye. Yakwaye. Ujya gwa. Manyama yiwe. Ndingwara ntizegira. Nivyo bamwifuriza none. Muhungu. Jewe simbuke n'impande yanje n'ukuri. Antera ingorane gusa. Hewe gwiteye imanza. Ariko nari narakuburiye. Ega je nari nzuka kumariya kwitongo. Asha. Byose yabidabadanze n'ukuri. Mbere n'inzu mpangiye kwinana n'ukuri mbere. Iyo mama toto. Harahiye iwawe. Bivuga urabizi. Asha, nawe nyine yacansarana ngo azoshaza tubane mu nzimwe muhungu. Toto. So pesi nakwina babana mu nzimwe. Ha, muta. Wewe umutima wawe urashobora guhagarara. Andagowe wa mugabo. Asha, nta supesi nakwina babana mu nzimwe. Oya nivyo ukunda. Bose ni nkuba. Asha. Ngwana nakubesha. Aneka muhungu. Uco bigenza gute? Banza kurikana supesi aswiri buvunye. Ega nta wundi muti. Ha, toto. Ivyo ntavya kwemerera. Ego. Wibaza ngo nzobanza kumugisha inama rero. Toto, nanje ndaha. Supesi ugiye yarashitse ntarota asubira buvunye. Sha. Habo zemeza ko ari wewe wamahaye ivyiyumviro n'ukuri. Ikada? Asha uko nyene bivuze. Sha nikaguma mbarira. Toto. Mu bantu bose dukorana kuri komisariya. Ndibaza warabonye ko je ndi mu bagenzi bawe. Yego. Kandi akubwiza ukuri. Abandi mbere batubaho kukubwira. Sha. Kabisa we ntujya umunwa. Iriga mugenzi n'ubundi umugenzi mutagenzanye. Uramubwiza ukuri. Rero toto. Kuri iyi kaya space. No kuri space uri kuramurenganya. Ndamurenganya gute kandi yatetonga ubuvunyi. Yawe asindamurenganya. Ujya rero toto ndakubwira. Wamwibuka ko space gashigari yamuzanye. Burya umugore umwimyirasyo. Mugenzi. Ni bonjour le problème. Raba mutunganirize. Nabanza subiri muhira. Arike kwiririza abana. Hasubireyo gutataca afise. Jewe nkeneye ko abisa queen. Yanse nzoca ndamwirukana burundu. Toto. Bacu umugani ngo gwitera imanza yarongoye abagore bari. Nuko. Vyo kubera vyiza space. Umuhaye amahoro. Akigumira no muhungu. Nayandi ukondera kumwirukana. Kugira ngo ngize zabahabara. Uragowe se nkubesha. None rero. Bibaza ko vyoroshe. Vyoroshe wubahiriza umugore wawe. Atari uko uwo muhungu. Nibihano kukazura bironka. Iyi nimero mengo ni ya Kadete. Ya. Nibagiye inama kabisa. Toto. Urasigara uri ivyo tuyaze. Uze gufata ingingo nziza. Inkingira kibicishije muri babandi. Ibihe ibindi bintu birahinduka. Mana wakipe. Ibihe byagije muna y'abantu bantera intuntu. Umwe nitwacumura ndacumura. Nikurarira canke n'amahomoni. Kanye. Itemonya jegi. Mengo ni jewe. Wewe gute? Jean warakoze amakosa nkawe. Oya. Aho kuko gipe yakuriye muri famille. Ishira imbere by'abaseruko n'abarengera. More byanje ni nkukunye. Vyakweri yari. More. Unita papa. Murengera. More. Gakima matreshe mama. Museruko. Mama wabipfuye tukamamuturu misi yose. Ari nukuri vraiment ivyo bintu vy'amacouple mixte biranyica birandengeraho fete. None barinda bagira mariage batazinanye. Sinzi. Giconze nakuriye mu muriro w'izo njyane kanye. Aho rero induru zatande mafoza nazo zitarazamo. Mafoza umwe afunzwe.
ujya ni sister wa papa Ah bon? wanje Sanarinzi. bigeze badigerana atakindi umwe hora uwundi atari icari Yo. muhira hari mu muriro udahera urumva umuriro udahera hari mu muriro None udahera mugabo ari nukura komeye none wabigenjeje gute kugira ubura umwana mwiza nkuko wowe genre ntibyigeze bigukorako kanye ntivyoroshe ndavyumva kweri iyo uba muri ivyo swat birakwica canke bikagukiza shaho antuka wewe kweri emwe nukuri waratomboye ubuntu vrema icococo naciye nkura nanka umuntu afise ivyiyumviro bivangura kurya niki kurya nikiriya nukuri ntuvyoroshe mugani wawe mpore raba benshi mu bajene bahi rusange bagwa muri uwo mutego nk'uko vyashikiye gipeve ni hatari mukama wanje ni hatari nukuri urumva ijambo ryose gipe yavuga ryacumita mu mutima kuko naco ntabonye mu vyo yabaye nkoresha arise wanje mpore nukuri mpore gipewe wahubwo yisanze yafashe inzira itariyo none rabukwamere yarasubiye kurira mukama wanje ndagona none nk'ibi nabikorekeye iki muri aka gatondo more yari shaka birabaje kubona umujene nka gipe avenire yiwe ibaye futi kubera bamubivyemo amacakubiri kuza atari kindi ari umva rero bigeze na mama haguruka ingo ndagoza habubyara akana kari triste kubera iyi video hewe ahubwo bisa nambare tugende kwa muganga Hodi muratwakira mu biro by'umukuru w'umutumba. Karibu mbombo. Amahoro Kadete. Amahoro neza. Umeze neza. Yego. Wakoze rero shaka kwihangana. Burya hari dosiye nari ngiriko ndatirita yasamaje ku mwanya. Yego burya wagize neza no ku telefone uko nshenza ndiruka. Uragize neza nawe kunyaruka. Kuko impunzi twiteze kwakira nyinshi. Bisaba ko twitegura neza, tugategura n'ikibano. Yego kabisa. Mbe none Kade, intonde zabibigo barakubwiye ko bayaje kuzikora. Baranambwiye ko batagira aho bazoshikira ari bo benshi tuzoca tububakira amahema mu kibuga ico nico mukurindira ko baronka aho bazoba habereye mubere muri yumvira rero icerekeye umutekano wabo bo umutekano urakwiye yego ivyo kubaho naho bazobaho uko basanze mbombo ni vyiza ko hobaho position ibacungera ijoro n'umutaga position yose Kade atanambari hari amahoro ya mbere nayo mu mutima ivyo vyo ndabizi abo kumva ko umutekano wabo utazocungerwa bikwiye no gutaha ntibazotaha oya bazotaha benshi muri bo mbere nibo bisabiye gutaha ego mugabo mbombo tahura ko baba basangwa zaba izo mpunzi zitashe baratinyana barinubana abasigaye ni rusangi batinya ko mu mpunzi bokwinyegezamwe abari mu migwana none ivyo babikura yeka mwikeko ni mubi aha no mu bahunguka no babona ko mu basigaye ari bo bateye guhunga okay reka tuzora bingene rero twese turakoresha inama rimwe mu kwezi inama y'umutekano ego byo byiza cyane kuba yagisha kenshi ukabahumuriza mbe none Kade ko wikura hega tuzokorana nk'awa mwaka kandi rero Kade uzohirahira gashaka gutoba kino gikorwa cyo gutahuka ni munsi ntituzomwihanganira na gatoyi erega je naratanguye kuva hamwe tuvuye ibugo ngenda ku mutumba ndabibutsa gushira imbere ubuntu no kubana neza cyane cyane ubumvishe ko ibihano bitegekanijwe kuba atagomba kumva neza y'ikibano twohera ku bihano oya twohera ku gikorwa cyo kumvisha bamwe n'abandi erega bakora uko babiterwa n'ibikomere vyakahise kadahita muri bo Kade aho rero tuzobaha umwanya wo kwiyumvirira mu gashisho kahise kabamariye kuko jewe Kade ndazi ko rero nabitwaza ivyo bikomeye nyine kuravuga kugira bagire n'ababandi
nta gashoka bakwira woronka benshi baragwaye mu mitima erega dushira inguvu mu kubumvisha ko naho ibere ryayaze batezwa kwiyakira bakiga kubana nk'abanyarusange habona mba tuzozana abahinga erega abahinga turabifitiye zakwera abarokotse nk'abayina nkuki bose baracyariho bazodufasha tuzoruha mu misi ya mbere ndabizi mugabo bazoteba barengera amashavu yabo ego vyongeye ivyivuga n'ivyo Katete reka rero dukore sensibilisation kandi rero turabe inama ya mbere tuyikore vuba kugira dukenge imishamirano ego Dipe kavuze kumbaza ivyadose y'abaktionnaire hamwe na funde sha yashari kujya nyene wayisize ashi kugiheruka nyene sha kusa nutukarawe na maki Toto siyenje kukubaza umuzigo nikoreye uremeye kwisumba kama waje karabaye none usigaye uvugira mu migani wikuri umuzigo nyabaki Toto shira ku minota shirako minota se kuva gushirako shirako to ugo bakungurisha makosa nta kosa nari muzobukoze brigade n'imbere yo kuza ngaha naciye ku iparuwese gusaba ikigongo Imana ku byaha byanje shirako ntangorane brigade gipe shirako gipe kuramo ko ya mbere yanje utashobora kumbwira ikikuzanye bisa nikore akazi kanje ikinzanye ni ikinyene Toto umva ngaheza rino ryungana utaravuga sekite ni gusora mu biro vyanje asha ihi rusangira mu amananiza menshi no kuri hambere weho amagoro uri yatirikanye noneho mu mutwe brigade ndazi ukuri kuko vyabaye ku bwato bwa izine aho uri mukuri ego shangira numvise nabi n'ukuri gisubiramo kandi dozijwi uvuze mvuze nti ndazi ukuri kuko ngene ubwato bwa izine bwazimiye yemwe nkuyova mu gipolisi nkaja kurima n'ukuri mwebwe abanyarusange ntawo bametriza atari Imana yonyene gipe wewe ntiwatubwiye ko atana kimwe wibuka nasabye Imana imbabazi kuko nanyegeje ukuri ndakuze kandi ko nagize uruhara mu nyurutse ryabwo uruhara wowe gipe narashaye ku nyirusange eka no ku Mana ivyo ni vyawe n'Imana yawe none ubwato burihe wakoranye nande nakoranye n'umugabo yitwa Cuma n'umunyarusange ariko abe muhumuro uje ndamuzi shishikara numve mu kwemera gukorana na Cuma yari nyemeye ko azocangira kapitene wabwo mugabo byahavuye bihinduka tugeze mu kiyaga hagati mu mazi rusangi cyari mu gibugo sinabimenya kuko ntihabona tugeze gusa hagati yabwo yaciye azanana n'ubundi bwato turi kumwe n'abantu biwe baca duta mu mazi n'ukuri sinzi y'ubwato buri ntuhazi gute nawe wafatanije urugendo n'abantu utazi iyo bari kwaraja erega atari uko yari yanyemereye kuba kapitene nta wundi mugambi wiwe narinze none nagira wowe wari umugizi kwa wiwe ntuvuze ko yakwemeye kuzoca akugira kapitene gwari uruhendo umugambi wiwe wari wo kunyica gusa burya yaciye ko kugira bamushike mu minwe gusa cyangwa uri kurampenda wewe oya n'ukuri none mu nyuma wewe ntimwaje uvugana na Cuma nasuye gutora ubwenge ndi kwa muganga brigade ahubwo yagumye arondera kunyica gipe urangiye ko wishikanye ariko kandi unteye ishavu n'ukuri birumvikana brigade ni kenshi niyumvira kuza bikanga byanka gute ubwo uraza amajoro naraye n'amafaranga yatanze kuri enquête kumukuri nenda gufite mu kwaha ubwo bizokurikira gutega yemwe mukurindira kumenya uko bizobandanya reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kiyago ca Rudagara na Cumbati ngo ugwaruka rwinshi kubera kutamenya ukuri ku bibazo vyabaye muri kahise ngo rurahenzwa n'abarukurira mbega mubivuze kwiki mbega vyoba bimaze gushika aho mu kibani wanyu
intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Bertrand umunyeshuri wo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini igere yiga mu gisata c'amagara y'abantu aho yagize ati dufatiye ku kiyago ca Rudagara na Cumbati ego cane ugwaruka rutari ruke rurahendwa n'abarukurira kubera ukutamenya ku vyakahise na cane cane mu gihe bibwiwe nabo basangiye umugwi ati mu kuvuga nabi wundi mugwi ati gutyo ugwaruka rukaba rutanguye kuraba nabi abo badasangiye umugwi ati kandi atakibiba bakoreye ati gusa ngo nuko ababakurira bababwiye ko ari babi ati kenshi na kenshi iyo abadukuriye batubwiye vyakahise baragerageza guhengeka ukuri bakavuga nabi uwundi mugwi ati nayo vyakozwe nabo canke n'abari mu mugwi wabo bakabirinza ko uruho rw'amaso ati kandi arivyo dufashije kumenya ukuri ku vyakahise bigatuma twoya guhendwa. Undi munywanyi yatwandikiye ni Mugisha Patrick avuka mu ntara ya Rutana ariko no musaka batwumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu bwiza yagize ati dufatiye ku kiyago ca Rudagara na Cumbati atego cyane ugwaruka rurashobora guhendwa canke kwitwara nabi bivuye ku vyo bayagiwe vyerekeye kahise na cane cane ko baba bariko babibwirwa nabo mu muryango canke basangiye umugwi ati kumvo zuko baba bizeranye nk'abasangiye umugwi canke amaraso baca bizera n'ivyo bababwira ko ari ukuri ati gutyo bagakurana ugwanko batewe nabo bayagiye kahise kabi gatyoza umugwi uyu nuriya bigatuma abo badasangiye umugwi bababonamwo ishari inzigo ugwanko ubwicanye akandetse bakabaremeka amabi yose ati sinogenda ntanuye ugwaruka nkanje ko twokwifata rugabo mu kwiyobagiza kahise tugategura kazoza keza mu gushira hamwe no gusenyera ku mugozi umwe atankunzi ngo dufatiye ku migwi idutandukanya ati twese hamwe nitugwanirize hamwe kahise gacanishamwo ati dushire hamwe twubakire hamwe umwumvikano ku rukundo ati gutyo dutegure kazoza kacu n'igihugu cacu. Reka ubu naho tuje mu ntara ya Cankuzo kuri centre ibuhumuza aho murengera Ntwari Alfred aho yagize ati mu vy'ukuri sagashashishwa rumuri ataho duherereye ivyo biriho ko ugukurira kubwira ikintu gaca ujana nago atubuho rero mwa kino gihe ciza turimwo twitegurira kwicagurira indongozi zizotuja imbere ati niho rero ho kugabira kugira ngo umwe wese ahari ashishoze neza kugira ngo ntihagire uwumuhenda ati maze agira umuhanuzi we wa mbere umutima wiwe ati kuko iyo hageze muri nankana ni nawo kwagiriza ubwa mbere nkuko biriko birashikira gipe ati nitwirinde rero rya jambo rivuga riti iyo namenya ati ryo naryo bose yarabasheshe. Jules Nduwarugira nawe ari muri zone ya Bugarama mu ntara ya Muramvya yagize ati ego cane ugwaruka rurahendwa n'abarukurira ati kubera kutamenya kahise canke kubera amaronko yurya canke uriya ati rero ugwaruka rwari rukwiye kumenya ko abarukurira ko atari bo bafise ukuri atahubwo bobanza bagashishoza imbere yo gufata ingingo ati ni naho ruzoshobora kubana mu mahoro no mu budasa bwabo ati kuko ngo uja mu ishamba utazi ugaca inkono utazi. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara aho yagize ati ego cane ugwaruka kubera kutamenya ukuri kuri kahise zirurahendwa cane n'abarukuriye ati ivyo biribonekeza cane ati iyo rero abadukuriye batubwiye ibi canke biriya ati benshi muri twebwe ugwaruka ntidushishoza ati kuko ivyo batubwira benshi dufata ko ari ukuri ati gusa ugasanga twaguye mu kaga ati ndetse tukanacanamwo ati ciza rero mu kwirinda ivyo byose iyo abadukuriye batubwiye ibi na biriya nitwojana nyabahururu twobanza gushishoza bishobotse tukarondera n'ayandi makuru kuri kahise. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira twumvirije ikiyago ca Kadede na Mbombo mbega vyo bishoboka ko turengera injyane twagiriraniye na bene wacu mbega bisaba iki kugira ngo dusubire kunywana ndasubiramwo twumvirije ikiyago ca Kadede na Mbombo mbega vyo bishoboka ko turengera injyane twagiriraniye na bene wacu mbega bisaba iki kugira ngo dusubire kunywana. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wifuza kwironkera igikino muri kiro kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'886 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari igikino Murikira Ukuri.
Murikira Ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.